bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega, reka tubaramutse tunde tubaha ikaze mu biganiro ndetse n'amakuru bica kuri runo rubuga rw'intara ya Gitega. Nakanya keza twamenyesha ko hahejeje kurangira urukino rwariko rurahuza umugwi wa Musongati n'umugwi wa Kayanza United ni mwihiganwa ry'igikombe citiriwe nkuru nziza novuga bise nkuru nziza cup. Ubona ko ari higanwa ryatunganijwe na Fondation Pax Burundi, aho ubona ko urukino ruhejeje kurangira ari igitsindo kimwe ku kindi ku ruhande rwa Musongati, igitsindo cinjijwe na Emery nimubona Kadogo kuri kufra yaritewe neza cyane, nayo ku ruhande rwa Kayanza United kiza kugombogwa nuno musore Nzoyihiki Lionel yambari nimero 11 ku minota ya nyuma hasigaye iminota 2 gusa ngo urukino rurangire batwereka iminota y'agasunuzo. Ni vya bindi twama tubona ku mugwi wa Musongati kenshi cyane, ubona ko vyama bishika uno mugwi wa Musongati ukagomborerwa ko ibitsindo mu minota ya nyuma tutaramenya neza mbega biva kuki, kuko ubona ko n'urukino baheruka gukina n'umugwi wa Flambeau du Centre naho nyene vyaje kugenda gutyo, umugwi wa Flambeau du Centre ubatsinda ku munota wa nyuma. No bibutsa rero yuko n'izindi nkino zabaye ku bibuga bitandukanye, umugwi wa Flambeau du Centre wari kurahura n'umugwi wa Vitaro hari mu ntara ya Bujumbura, aho umugwi wa Flambeau du Centre warose ibitsindo 3 mu gihe Flambeau du Centre Vitaro nabo barose ibitsindo 3 nyene. Byumvikana rero ngaha kuri stade Ngoma Musongati banganije na Kayanza United, mu gihe kandi na hari mu ntara ya Bujumbura umugwi wa Flambeau du Centre wanganije n'umugwi wa Vitaro. Byumvikana rero yuko imigwi yose yo ngaha mu ntara yacu nziza ya Gitega tugiye kwitega bizova mu nkino zikurikira ku munsi wa gatanu mu nkino zo gusubiriza. Byumvikana rero yuko ku munsi wa gatanu tuzoba twamaze kumenya ku masaha y'umugoroba yuko Flambeau du Centre babandanya muri kimwe cya kabiri gishira icyanyuma canke Musongati babandanya muri kimwe cya kabiri gishira icyanyuma. Byumvikana rero ko imigwi ya Musongati na Flambeau du Centre turacyarindiriye turabe mbega inkino zo gusubiriza bizogenda gute. Nkuko twabonye abafana b'umugwi wa Musongati ndetse n'abafana b'umugwi wa Flambeau du Centre haba hari ya Bujumbura, nivyo twabonye mu kuma modoka yaherekeje umugwi wa Flambeau du Centre, twabonye ndetse n'abafana hano kuri stade Ingoma ko bari benshi. Turizera neza yuko bazobandanya bashigikira ino migwi yabo no ku munsi wa gatanu kumbure kugira ngo bibandanye bigenda neza cyane. Wari n'umunsi udasanzwe, umunsi wahariwe ukwibuka, umunsi wo gukunda igihugu ndetse wahimbarijwe hano mu ntara ya Gitega. Byari birori bikomeye cyane, n'umunsi rero wahariwe ugukunda igihugu mu gihugu cyacu. Murumva yuko byari ibintu bikomeye cyane, aho haciye hatanguzwa n'irihiganwa rishasha ndetse rizonabandanya imyaka yose ryitiriwe umuhisi nyene icubahiro yahoze arongoye igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Ukaba kandi wari n'umunsi wo kuganduka kuri uwo muhisi, ivyo bita reve de day definitive. Bimwe rero novuga mu byagiye biba tutari tunamenyereye kubera ko ryari higanwa ryitiriwe Nkurunziza umukuru w'igihugu cyacu yahoze arongoye kino gihugu cyacu. Twagiye tubona yuko n'imyambaro yari iyisanzwe iriko ishusho yiwe ndetse n'amajambo yari yanditse ko ya sogokuru Petero Nkurunziza imboneza yamaho. Byumvikana rero ko twabonye abafana ntitwababonye muri ya myambaro ya Musongati kuri uno munsi, twagiye tubabona mu myambaro novuga iriko Petero Nkurunziza imboneza yamaho. Byari ibintu rero bimeze neza cyane mu ntara ya Gitega. Kumbure ku munsi wa gatanu naho twitega ibindi bintu bimeze neza mu nkino zo gusubiriza. Nuko rero inyuma y'urukino rwariko ruhuza n'umugwi wa Musongati na Kayanza United hano kuri stade Ngoma, inyuma y'urukino twegereye umumenyereza Jean Dodier Rukundo batazira Dodi. Hari ivyo yagiye atubwira kubijanye n'uru rukino, yanatubwiye mu byerekeye recruitment bijanye n'abakinyi bariko baraza bashasha muri uno mugwi wa Musongati. Yatubwiye abarenga 6 bamaze ko bashika mu uno mugwi wa Musongati ndetse bamaze no gusinya amasezerano. Reka tubasaba kumbure mugende mukurikirana ivyo yashoboye kutubwira. Mbaka tutavyakiriye neza, urabona tuze victoire à la dernière minute. Ubwo atari byiza kuri twe kuba tushye gutakaza match kandi minota ya nyuma. Mbuga si byiza muri twe en general, c'est pas ntabwo ari byiza kuri twe. Ariko ugiye kuraba abakinyi uno munsi mwakinishije benshi ni bashasha.
tuvuge yuko bajya n'abakinyi ba Musongati canke nabo mwariko muragerageza 80% n'abakinyi ba Musongati usa nimaze guhera kiretse ko harimo nka babiri bakiri muri test mbwa abandi baramaze gusinya ariko ubwiye kuraba ukungene abakinyi mwatanguje mu kibuga nabo tutari dusanzwe tumenyereye mu Musongati iki naco ntico bakirimwo mu byatumye mubura intsinzi ntabwo kirimo kuko ugiye kubiraba tugiye guperda Frank Sigori la majorité bari barimo 80% barabajwere twari dusanganye bisigura ko twatanguje batandatu bashasha ngabo mu nyuma bari hasigayemo batatu bisigura reko abari barimo niba abandi muri ya groupe twahorana mugiye kuja mu Kayanza ku munsi wa gatanu mwiteguye muzogenda mwiteguye gute kugira ngo mushobore gukura mu mugwi wa Kayanza United mu Kayanza tuzongera turondera victoire kuko nta kindi cyo dushobora kuri qualification kuko murabona ko abo twagerageje gupima no munsi betete twabonye abashoboye kugira icyo bafashije abatazo baramenya naho kuzoba tugiye kurondera victoire umuntu azoraba ingene ya adapta liste c'est non objectif tuzoba dufise muri match retour gura tubone qualification murizeza abakunzi b'umugwi wa Musongati ko muzoza muzanye intsinzi ku munsi wa gatanu kubizeza intsinzi na bandenge haracari kare kuko muri football byose birashoboka ariko cyo tubemerera ko tuzogenda kwitanga no kugwana avec l'objectif yo kudekrocha victoire kugira ngo tubone qualification muri no sezo ikino vuga yuko ni igikombe cyanyuma Musongati iri kirahiganirwa kuko ibindi byose ntiyashoboye kuronka amahigwe iki naco ubona mugiye gukora gute kugira ngo ino sezo nayo mushobore kuraba ko muronka igikombe ino sezo ko tukikirimo ntituravamo ubura turi ngaha turi 50-50 na Kayanza United biracashoboka umuntu azokwa avancer étape par étape nuko azogenda girisha tangaza na machance agenda duga mugabo ngaha mu ntango intumbero yo kugitwara turagifise mugabo amachance ntabwo bivaye n'ingane match no musigenze ntabwo amachance turaye ko ari hejuru mvuga ko tucafise akazi kanini kugira ngo dushobore kubona qualification abakunzi b'umugwi wa Musongati mubabwira iki cyo ndababwira gusa misi yose amantangura ndabashimira ndanabasaba no kuza kudushigikira mu Kayanza turabe tuzogenda kugwana twese hamwe kuko contribution yabo nabo très importante kuri twe nivo tuzogenda kurondera victoire kandi amahigwe umashase turashanganya na Kayanza United birashoboka murakoze cyane coach mama murakoze kuri micro mwari kumwe nanje Eric Joshua kuri kamera ni Rafael Lusta reka tubashimire mubandanye mufyonda kuri like j'aime share na partage kugira ngo byose bigende neza murakoze cyane